Nshuti bakundwa muriko muradukurikirana ndabaramutse mu izina rya Yesu. Amen. Icigwa turiko ni icigwa ca kane kivuga guhangana nabo tutavuga rumwe. Ubu tugeze ku munsi wa gatandatu w'igenekerezo rya 25 Gitugutu umwaka wa 2019 aho tugomba kurabira hamwe ibindi vyo kwiga no kuzirikana. Mbega twiziki mw'iki cigwa twazirikanye iki niki natwe cadusigaranye niki dusabwa gukora. Mbere yuko twiga reka tubanze tubidondore. Jewe tuvugana nitwa Akimana Eveline, ndi kumwe na Pasteur Denis Shimirimana, muri kumwe kandi na mwene so niyo nkuru Epipode. Murakoze cyane. Hama imbere yuko dutangura icigwa reka tubanze twishire mu biganza by'Imana. Urakoze mwami, turagushimiye cyane ineza yawe yabanye natwe mw'iyi minsi yose ndetse tumaze twigira hamwe ibi vyigwa. Ndakwinginze ga mwami ngo uduhe kumenya ico tugomba ko ntituvyige nk'akahise gusa ariko natwe tumenye umugambi wawe kuri twebwe mu izina rya Yesu. Amen. Ego murakoze inshuti zanje cyane. Dushimire abarimwo baradukurikirana kwibi bindi vyigwa byo kwama tuzirikana kw'iki cigwa ca kane. Nkuko mwabibonye cari igihe kidasanzwe caho Nehemiya yagiye ahangana n'abantu bashaka kuburabuza igikorwa cyo kubakira Imana. Aha rero mu bindi byo kwiga no kuzirikana turaza kubona amajambo umuhanuzikazi w'Imana Ellen G. White yanditse mu gitabo c'abahanuzi hamwe n'abami mu gitabo cy'icyongereza page yaho y'amajana 644 aho atubwira ati ukutavuga rumwe no gucika intege abubatsi bagize mu gihe ca Nehemiya imbere y'abansi babo byatumye kandi igihe bahamagariwe kubaka baba magabo hanyuma ntibakubita urugohe. Rero batweretse yuko ibihe nk'ivyo byo gukora tuza turaronka intambamyi zivuye ku bakozi bumvira umugwanizi mu kuburabuza igikorwa c'Imana kitazobura. Uyu mukozi w'Imana Ellen G. White avuga yuko abakristo barasuzumwa atari gusa kubwishavu uguhangana n'ubugizi bwa nabi bw'abansi ariko kandi kubwo kutagira ico bitayeho, kuba bamahindagu, kuba akazuyazi ndetse no guhemukirwa n'abagenzi n'abafasha bashika ku mutima. Ni nk'impanuro novuga ko twahawe tukazirikana yuko mu gikorwa c'Imana duhura n'intambamyi atari uko zivuye gusa ku bantu tutiyumvira ahubwo zishobora no guturuka ku bantu twitwa kari abagenzi ba hafi, gutyo ugasanga batubereye intambamyi. Ikindi naco gituma abantu tudendebukirwa tugacika intege mu gikorwa c'Imana, uyu musavikazi w'Imana arerekana yuko ari abakristo baba akazuyazi. Kuba akazuyazi rero usomye mu gitabo cyo kuzuzwa mpwemu yera batubwira yuko umukristo w'akazuyazi ngo ni mubi imbere gusumba n'ubutizera. Bisigura ngo uwo mukristo si umukristo yuzuye mu buryo bubereye kandi unamwihweje si n'umupagani mu buryo kandi bugize. Ni kuvuga ngo ahenga impande zose, arosha abo mw'ishengero ibintu bivuguruza ivy'Imana igomba, yagera no hanze kubw'inyifato ziwe akazibira aboje mw'ishengero. Rero ngo ivyo birakunda kuba intambamye mu gikorwa iyo abakristo babaye akazuyazi. Imana ibiturinde mu izina rya Yesu. Ikindi naco yavuze aya majambo ngo mu kwitanga gushikamye kwa Nehemiya ku gikorwa c'Imana hamwe no gufashanya kuzuye kwiwe n'Imana niho haboneka impamvu y'ukuneshwa kw'abansi biwe byamuha intsinzi naho bari bafise ubushobozi kuriwe. Imana nihabwa icubahiro. Ni kuvuga hari ikintu catuma Nehemiya atsinda wewe ntatakaza ibyizigiro, nuko yama afashanya mu buryo bwuzuye hamwe n'Imana mushobora byose. Ico ego me jewe kujya nakomeje kuva tukitangura kwiga iki cigwa kugira turinde tugiheza nagumye ngira ikibazo. Mbega ni kubera iki Nehemiya ko tubona ko yakarakora igikorwa ciza niki n'ukuri catuma agwanya
canke nk'intumwa tuzifatiyeko ko tubona ko zabwira ubutumwa bwiza bw'ubwami abantu ni igiki catuma babanka mbere bakabagwanya no kubica bikaja egome bo jewe icyo kibazo cya Everine ndagitahura kubera yuko Satani ni umwansi w'Imana kandi akaba n'umwansi w'abantu b'Imana cyane. Impamvu imwe yatuma bagwanywa ni kubera yuko bariko barakora ibintu byiza Satani yanga. Rero Satani we yabagwanya aciye kuri bajya abantu kuko atashaka yuko izina ry'Imana rihabwa icyubahiro, kuko twarabonye yuko nka Nehemiya ariko arubaha igisagara cy'Imana n'urusengero rw'Imana rwari rumaze imyaka myinshi rwarabomowe. Icyo gihe cyose rwari rwarabomowe, izina ry'Imana ryari ryaratituwe kubera yashaka kongera gukora ikintu kiza kongera guhesha icyubahiro izina ry'Imana, kumenyekanisha Imana mu isi. Satani yategeza gushavura kuko Satani nawe murazi yuko ashaka kuba ari wamenyekana nk'Imana. Rero ni muri iyo ntumbero misi yose uri kurakora ikintu gituma izina ry'Imana rihabwa icyubahiro, umenye yuko uzoba wikwegeye abansi batumwe na Shetani. Ego nanjye nyene nico ciyumviro nagira mvuge, mu by'ukuri Satani novuga yuko ni antikristo, ni kuvuga n'umuntu agwanya igikorwa cya Kristo. Rero kubera ibyo igihe cyose abantu b'Imana bahagurutse kugira ngo izina ry'Imana rishigwe hejuru, nawe niko karyo acaronka kandi ko gukazanya mu kurondera imitego ituma icyo gikorwa gihagarikwa. Ni naco gituma Nehemiya iki gikorwa cyo kubaka urusengero rw'Imana, Satani yarabona yuko bica bituma izina ry'Imana rimenyekana, hanyuma hasubire habe ibutahamana. Muri iyo ntumbero acacisha hirya no hirya imitego itandukanye kugira ngo azibiranye igikorwa c'Imana. Nibaza yuko mwatahuye. Hanyuma tubandanije aha kandi Ellen G. White abandanya kwaya majambo avuga ngo umutima ataco witayeho uragwa mu buryo bworoshe mu kigeragezo. Umutima iyo ataco witayeho mumenyere yuko uba atabushobozi ufise bwo kugwanya ibigeragezo. Acabandanya avuga ngo ariko mu buzima bufise intumbero nziza, iciyumviro nshimikiro ntabanduka n'umugwanizi ntiyoronka akanya na gato ko kunkuta mu manga. Imana nihabwa icubahiro. Nivuga umutima wamaze guhitamwo komatana n'Imana, umutima mu by'ukuri ibyizigiro byose biri ku Mana. Muri ico gihe ngo na Satani ntiyofaronse akaryo na gatoya ko kugusha Imana yacu nihabwa icubahiro. Rero ngo kwizera ko umuntu yamana ntaryo atera intambwe aje imbere ntigushobora gucika intege, kubera ko hejuru ya byose ku mpande naho azengurutse hose yama yibuka urukundo rudahera rukora ibintu byose mu gushyira mu ngiro intumbero nziza y'Imana. Abasabyi b'Imana nyakuri bakorana intumbero itazokwigera ikirimuka, kubera yuko intebe y'ubuntu yama ariyo bishimikiza ibihe byose. Imana nihabwa icubahiro. Amen. Aya majambo yanditse mu gitabo cy'icongereza c'abami hamwe n'abahanuzi page y'amajana 660. Murumva rero abantu turakwiriye kuhitamwo koko bivuye ku mutima. Iyo dukora ikintu tukaba bizigirwa ku Mana, igihe tuzogira umutima tuvuga yuko umenga uri ku Mana ariko udafashiko, muri ico gihe Satani azotugerageza kandi tuzotsinda. Ariko nitwamera nka Nehemiya tugakundisha uhoraho Imana yacu n'umutima wacu wose n'ubwenge bwacu bwose, nubwo azozana imitego uko ingana kose, mw'uru rugendo rukristo turimwo mu by'ukuri ntazodutsinda, kuko hari amajambo y'ibyizigiro mu byizigiro bihambaye. Ikigwa kivuga ngo imitego ya Satani, hariho amajambo ahereza muri kijya gitabo avuga ngo umuntu ntashobora kuba mu burinzi bw'Imana n'isaha n'imwe iyo adasenga. Ndi kuvuga Nehemiya nayo turabona igihe yamara kumenya n'ibyago abo iwabo bafise ubwoko bw'Abisirayeli, agahagwa inkuru yuko habaye umusaka, yaciye abanza gukora igikorwa cyo gusenga. Kavuga ati nta handi gutabarwa kuzova atari hehe kuhoraho. Ahandi kandi Ellen G. White yaravuze amajambo mu byizigiro bihambaye ngo umuntu w'umunyantege nke wa nyuma
iyo afashe ingingo agashimika mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ngo araronka ubushobozi bwo kuba yotsinda igugu rinini ry'abadayimoni batumwe na Satani. Bisigura ngo rero twebwe ico dukora gusa ni kwizera Imana tudakekeranya, tukamenya yuko nubwo tuzohura n'intambamyi izo arizo zose nk'izi Nehemiya yahuye nazo tuzokwama tunesha mu izina rya Yesu. Amina. Amen. Ikintu dukwiye kurabira kandi tukigira k'uyu Nehemiya, mumurabe ukuntu yahanganye n'abo batavuga rumwe. Hariho abaca dushaka kugwana mu mubiri, naka ntashobora kunesha nanje, ugasanga turiko turarondera ubushobozi ku bakomeye, ku bahambaye. Oya nyabuna, Nehemiya yasabye ubushobozi mu ijuru, areka kwihanga amaso ubwiwe, ariko ayahanga Kristo. Niho gutabagwa kwiwe kwabonetse. Mu gukora kwiwe ashize umwete, yakomeje gushira amanga kandi ahanga amaso mu ijuru, bituma atsinda kandi anesha abansi biwe. Tubona ko bari bafite ubushobozi bwo kumunesha, ariko kuko yatabawe n'ijuru bituma anesha. Ico nico natwe dusabwa gukora uyu munsi, twame dusaba ubufasha bwacu mu ijuru kugira ngo natwe tubashe guhangana n'umwansi Satani, mbere na twebwe ubwacu tubashe kwigwanya kandi twitsinde mu izina rya Yesu. Amen. Amina. Amina. Dushimire cyane mwene data udushikirije iki cigwa, dushimire kandi n'abariko baradutega amatwi. Imana nye n'amahoro ibahezagire mu izina rya Yesu. Amen. Mwene data Ipode nimuturangirize n'isengesho. Turagushimiye Mana yacu uri mu ijuru, tugushimiye urukundo rwawe n'ugira neza kwawe. Urakoze kubera dushoboje kurangiza ino ndwi na kino cigwa, tukaba tumaze mbere kumva ibyo kuzirikana bihambaye. Ndakwinginze ngo wamuduha kuzirikana iri jambo ryawe kugira ngo ridufashe kudacika intege mu ntambara tugwana, ariko turamirize tujya imbere kandi Satani twame tumunesha mu izina ryawe. Amen. Mu izina rya Yesu. Amen.